Hello my beautiful people, ndabona kuje mwese bakunzi ba Eric Burundi TV aho muherereye hose haba mu gihugu canke hanze y'igihugu. Ndabaramukije amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Irijwi wumva rya Simba from Seed novuga intare yo mu bumanuko. Ndakubwiye ati kanda subscribe naho ni butarakanda subscribe, hama ndashaka niweza kuraba ikiganiro commentaire yawe ndayikeneye cyane kugira ngo numve ingene watahuye kino kiganiro. Lena ndi kumwe numwe mu baririmvyi cyangwa novuga mu basani basanzwe bikora neza hano mu gihugu cy'u Burundi. Eka novuga bafise n'inkuru nyinshi zirenze zibavugwa ko kuno mwanya rero reka ndamwakire brother wanje ngaha. Brother n'impore mahoro cyane. Ndi kumwe na iMix ku yindi ncuro. iMix nashaka gutahura izina iMix risigura iki? Bo iMix ofete narababwiye uti iMix rivuye muri Alone mu mazina yanje yose. Mix naho ni Mizero. Ariko dutahurana twiga byinshi twongera tumenya n'ibindi tutayitunze. Dusanzwe kumva kuri businessman canke mfanya biashara kwa lugha ya kawaida, lakini kuingia kwenye muziki imevuye hehe? Kuingia kwenye muziki ahantu byavuye bivanye nuko umuntu ko atera intambwe ariko aronka ni n'ubundi bumenyi. Nari nsanzwe nanje ndi umuntu ufite talent, aryoherwa cyane no kuririmba, kambera nkumva kumengo no bishobora. Ego ndabyinjiramo. Okay, reka tuyagerere tuganira twongera twigisha na byinshi, twongera dutahura byinshi. Nashaka kumenya mbe iMix mu muziki amaze kunguka iki? Mu muziki muziki inyungu ziriyo, akarusho cyane cyane ndafise ibikorwa bitari bike. Ndiko ndakorana n'abasani bakomeye ngaho iwacu mu gihugu. Bo ndafise naragize connection nini bivanye nuko ninjiye mu muziki. Ego ikibindi kibazo cyashaka kize twarabonye baradedemba video official, turabona n'indi wasohoye visualize, ariko nyuma yaho waciye uja mu gacerere tutazi kukangana byatewe n'iki? ofete sinagiye mu gacerere. Agacerere nagiyemwo bivanye nuko ndiko bikorwa ndiko ndakora, uretse ko gusa sindabishira ku mugaragaro byinshi kandi bitandukanye. Mbere uretse ko ibikorwa byonyene ndafise na EP. Ego vuba murashobora kuyironka. Ego ikibazo kindi abantu benshi bibaza kuri wewe, mbe iMix mu buzima bwe bwa misi yose ni kiki nakunda? Jewe ofete ikintu nkunda kiriho siviza ko no kivugira kuri kamera. Ego ikindi kintu biravuga ko abastar nkamwe yuko abastar bafise amahera, ariko biravuga yuko usanga hari ibintu jamwo, ndavuga Freemason, kuja mu baganga bataramu kugira ngo bakomeze hiti zanyu cyangwa mu kuronka amafaranga. Nuko kwizera kwawe mu bijanye n'abapfumu? Kwizera kwiwanje ku buryo bw'uko je ntarabijamwe sinshobora kuvyemeza Miami asilimia ijana kwijana. iMix arasenga? iMix arasenga. Asenga mu idini ryayo? Singomba ngo rivuga. Reka tubandanye. Cheni wambaye nziza, turabonera blia isaha, eka turabona afise na tatouage. iMix ni ceki na hano rwaruka kubijanye n'imyambarire canke na lifestyle nyingene bashobora kwitwara? Ugwaruka ndarohanura bivanye nuko ofete biravana n'ingene ruba rubayeho, kuko ugwaruka rubayeho gutandukanye. Hariho bashoboye kwifasha, hariho badashoboye kwifasha. Muri ubwo buryo ashoboye kwifasha kwambara neza bishoboye,
ni byiza cyane naho yoba atabishoboye naho yoba impuzu imwe bashobora kuyambara ikaguma isa neza abantu bakavuga ati ya muntu arishira ku mwanya rimwe rimwe n'ahataye birebire vyiwe. Biravuga ko A-Mix ari mu bajene basanzwe bambara impuzu zizimbye cyane, amacena azimbye, imyambarire yiwe ari yizimbye cyane. Ubivuga ko birashika bakaba bivuga ego nivyo bivuga ko kirekire kubera ko bisanzwe nivyo kubera kubikora kubera ari niguzi wanje. Tubandanye turamuzi A-Mix, turamuzi na Lit B bivuga yuko ari mutoyi wawe ariko tukaba tubona ibikorwa byawe bitandukanye n'ibikorwa bya mutoyi wawe kubera ko ata support umuha. Bo support ndayimuha ariko kila mtu na muda wake. Ariko turaze nkaba Abdukiba, Alikiba mu gihugu cya Tanzania. Alikiba aramusupportinga Abdukiba guhereye long time Jessica moment. Ariko burya A-Mix yoba yifuza ko na mutoyi we yotera imbere cyane gose kugashikana kure kubera ko ata support mu support uhereye ku ma video audio yazimye tukimubona benshi barashobora kuyumvira ko ata support no bandamuha ku buryo bwuko kenshi tuba turi kumwe ariko siko biri support iriyo mbere ndende cyane. Biravuga ngo yuko A-Mix sanzwe afise team y'abantu bakorana kandi akaba ari umuntu yicisha bugufi kandi afise amafaranga akaba ari umuntu yagana abantu bose. Bigushobokera gute? Ego nukuvuga ko burya kuri iyi si turiko ifise ibanga. Umusani Harmonize niwe yarimvye uti dunia ina siri ntiyibihenze yavuze ukuri. Kirazira kugenda umengo woguruka cyane uko wowe uri kose kuko ejo hiwawe ntaho umenye. Reka dusubire kuri Baradedemba. Ni indirimbo yawe wasohoye Baradedemba. Right now twarabonye mu video uri mu nama uri muri salle, ni video iri soft quality iri ifise quality nini cyane nziza. Nashaka kumenya A-Mix mbe ijya video wayikoze wisunze iki? Ijya video nayikoze nisunze amajambo yari mu indirimbo. Mbe hajya mu nama twarabonye salle nziza, ijya video bayigutwa amafaranga nagute? Mahera menshi nkanga sindayavuga igitigiri ariko ni menshi kuri jewe. Ego tubandanye neza. Ibikorwa byawe biza bizoba bimeze gute? Bizoba biryoshe cyane kandi bizoba ari ibikorwa byiza biryoshe binezereje. Watubwiye kuri kudutegurira iyi. Ego nk'abafana bari kukura muri kano kandi cyangwa umuntu ari ryambere akubonye ariko yifuza gukurikirana yitege EP ya video cyangwa EP audio zose. EP video lakini ikintu yobona cihuta ni video. Ego reka tugende. Son Beats ni umwe mu bantu baba hafi ni n'umuproducteur wawe kandi avugangwa cyane. Reka sinuvuga mu Rumonge gusa asanzwe akorera no mu gihugu cy'u Burundi. Kwereka wahisemo Son Beats. Son Beats ndamukunda cyane bivanye nuko numu super DJ professeur ndamwemera cyane. Ego kuko burya umuntu akunda ubundi bivanye n'ibikorwa bamukorera. Twitege ko hari indirimbo muzaba muri kumwe na Son Beats. Nitege ko hari indirimbo irashobora kuzobaho. Ni n'umuririmbyi byose arabikora arashoboye. Kwereka mutarakorana turabitorera umwanya ariko bizoshika. A-Mix asanzwe yankiki mu buzima bwiwe ndanka umuntu anci intege mu byo mba ndiko nkora. Turazi mu karere uvukamo ko hari abantu benshi bagupinga barabasohoye n'indirimbo ubabwira kuri King, ariko tubajije twarumvise yuko woba uri umwe mu baririmbyi bo mu ntara ya Burunga bafise amahera menshi cyane bakora business bakora ivyunguka. Wabakiriye gute? Bo urabona ko muri game haraza abaguca intege, haraza n'abaguha inguvu. Muri ubwo buryo bose ubashira ubaye inguvu uramushira ku rugero rwiwe, uguciye intege nawe nyine ukamushyira ku rugero rwiwe ufite nk'umuta
baravuga ati ahubwo gumiriza aho nyene uri kugira nanje ngume ndonka inguvu kuko zije unciye intege nguma mfite inguvu sinshika intege ngo nuko bimwe uri kurazinca wewe okay reka tubandanye Mix burya asanzwe afise urugo Mix ari n'urugo ingeso yo gukunda bige kubaririmbyi niyo fashion yabo ese nawe uvuga kwiki ingeso yo gukunda bigeme baravuga cyane abastari ngo nyongesiri yo mu bastari ariko ivana n'umutima w'umuntu yego Mix inyuma project ndende gukora twashaka kumenya mbe kuri Mix ubwiyiwe bwite ariteguye gutegura ama concert mu gihugu cy'u Burundi bo ico kibazo mbajije ni ideye wanje isanzwe iri mu mutwe ndifuza gukora ama concert mu ntara zitandukanye z'u Burundi kandi zitari nke bibaye ngombwa none azikora mu gihugu cyose nego umustar usanzwe ukunda cyane ndakunda ni Nigeria David kubera ndamukunda cyane inspiration y'ibiranye ndumva kunyujuje tubandanye Mix kubatamuzi ninde Mix kubatamuzi mufanya biashara sawa kandi akongera akaba umuririmbyi tubandanye Big Fizzo ni umwe mu baririmbyi bakomeye Safi turabaza ba B-Face on the floor Mukombozi ninde muri EP yawe uri kutubwira wateguye twitegeye ikorwa ciwe kizoba kirimo abakoze sinshobora kumuvuga itarasohoka niwe musani mu Burundi usanzwe ukunda cyane mu Burundi umusani sanzwe nkunda cyane muri iki gihugu cyacu ndakunda Big Fizzo kubera iki Big Fizzo ndamukunda cyane kubera ari icisha bugufi twitegeye ko tugira turonke EP yego woduha amatariki cyangwa ukwezi amatariki ushobora kubaho itariki ariko nizere ko uno musi tu le 25 le 24 nous sommes le 25 nizere ko jusqu'à le 5 tuzoba dufatanye ku bikorwa okay project za Mix zoba inyuma yazo hariyo management inyuma yazo nta management iyo management ni jewe nyene ni project cyangwa umugambo ufitiye urundi gwaruka abandi bajene basonze baririmba urundi gwaruka ndarufitiye project nziza yuko nobishirako kugira ngo nabo bakora umuziki kuko nsanzwe nanje ndawukunda cyane kugira nabo bawubandanye inyuma yo gukora business urumuririmbyi birakorohera cyane abavuga ko umuziki ata amafaranga ufise kuri wewe ubona gute abava ko umuziki ata amafaranga ufise nta nguvu bawukorana uko umuziki ikintu cyose kirikora ikintu cyose kirikora iciza kirigura Mix no masatu turi kumwe ariko nituratahura impamvu ituma wambara ibintu bizinze nuko bishaka kwiwanje okay reka tumene nk'abagenda kurangiza ariko tutararangiza nashaka kutubwire Hansol ndende waciye mu buzima sino ivuga imbere ya kamera kuko ni ndende kuko umuntu aca muri byinshi agaruka mu bindi agasubiramwo akabivamo so singomba ko no bivugira imbere ya kamera ati singombwa kubivugira imbere ya kamera no ikintu maze gukora kikakunezera cyane mu buzima ni cyane mu buzima ikintu maze gukora nuko kikanezera mu buzima bwe wanje nuko ufise umutima w'urukundo gukunda abandi no kwicisha bugufi reka tugende nk'abagenda kurangiza ariko tukubaze ikibazo kimwe inyuma yo kuririmba indirimbo zitandukanye ariko ku rubuga rwa YouTube kwicara umwanya muremure batubwiye impamvu ariko ni yahe mpamvu ituma ata bikorwa by'amakorabo tubona ku rubuga rwawe urambajije neza cyane
urabona nisunze nk'aho iwacu mu gihugu aho iwacu i Burundi hari abantu benshi iyo umubwiye uti abasitari benshi umubwiye uti ndasaba korabo nawe kubera ko aba kurenze isanzwe hari agasuzuguro arasuzugurana ariko mu gihe uri kurarondera ikintu ku muntu naho wicisha bugufi uremera ku gasuzuguro rero bivanye nuko kuntu nanje mba ndi mu bindi by'akazi mu bundi buzima turashobora kuvugana n'umusitari kanaka nkaca mbona umenga ari bize cyane karankwepa nkaca umengo ubona bivamo yego Musamariya Daniel n'umwe mu bagenzi bawe cyane ibibazo byamushiki urabizi byo gutwagura urubuga rwa YouTube hari cyo baramufashije nituricara ngo tuyage kubera iki nituraronkana umwanya nuwe musitari mu gisagara ca Rumonge ukunda ibikorwa vyiwe umusitari mu gisagara ca Rumonge nkunda ibikorwa vyiwe Musamariya naho mengo karamanuka ariko ndakunda ibikorwa vyiwe cyane Mix wakoze cyane tugushimire ku mwanya mwaduhaye uko burya no bwa tubona neza duciye kure twagerageje Imana yafashije twabironse ariko Mix asanzwe atuye hehe Mix atuye mu Rumonge mu Rumonge ni haba ariko n'umunyanyanzarake ariko kenshi no mu Rumonge ntidukunze kukubona uburi business z'akazi urakoze cyane